Amahoro kandi jewe naciye ubwenge ngo ndababwira umugani wo nabonye n'amaso. Naciye ubwenge hari iwacu aho mvuka hariho abantu batatu bagisibije. Abari bagisibije abambere bari abitwa abasoda. Iyo baduze bava mu makambi bakora ico bashaka, bakanywa ivyo bashatse, bakarya n'ivyo bashatse by'abandi bantu. Waraye urongoye mwasohokana n'umugore waraye urongoye bakamutora, bamushimye bakamutora bakamutwara, ukaca utaha muhira usubira inyuma wewe. Urumva rero sinzi ko kwaho mu vyumva hari abitwa Gatarina. Abagatarina n'abasuma bibisha baza bakaza bazanye amabuye. Barabasoda baza bazanye amabuye, bakaza bazanye n'ibigwanisho, bakaza bazanye n'imodoka iza kwiba amaduka, amabotike. Hanyuma mbere yuko baza barakwandikira nkahajya agahawa bahejeje gushora, hajya bamenya amahera ariho, bakandika bati wewe tugomba uzodusigire amaheraya, uzozana amaheraya ku munsi uyu n'uyu n'uyu tuzoyasangeho. Abantu bakategura amafaranga, umudandaza akagurisha ibintu ibindi agahombesha, ariko arondera ayo maraki banditse bamusabye n'ikete, kandi hanyuma akategekanya wa munsi baza akazabona imodoka ngo bagashika ati warabonye ikete? Nararibonye, zana ngaya. Bagaharura basanze akwiye bati urakoze niwinjirire. Rero basanze ataye ariho bagaca binjira, bagakubita bashatse bakica canke bakiha byose, bagasigara intere. Uwundi mugwi gira gatatu wari ugisibije bari abantu bitwa abanyamazi. Bari abanyamazi bakora ku bipe by'abazungu. Abandi babita ngo n'abarovyi, abandi bakabita abapesheri. Abapesheri nabo kubera kumbure imikwabo bakwega no kwama bariko bararya imfi n'inyama no kukubita ikiyeri cya misi yose, baragenda mu kikirizi wabo n'amaboko yiwabo kamenga harimwo amabuye. Ugasanga ikikiriza caravyimbye, ugasanga umuntu umenga afise nk'amabere nk'atatatu. Rero iyo baduze bageze ruguru, ico baca bakora, baduga muri vya biduga vyari bifise ibitwe nk'imisozi, bikagira n'ibiti vy'imbaho, bakaza baranywa aho baciye hose. Ico basanze mu nzira nico bahitana. Bahuye n'uhishije inzoga barapakira, bahura n'ufise n'udandaza ibiyeri bakapakira, bakamuha amahera canke ntibamuhe, ntaco yavuga. Bahura ejo baza gutembera mu isoko canke mu misa, bahura n'umukobwa umukobwa akowe, wa muhungu bari kumwe bagakubita, umukobwa bagaca bagenda batwaye, bakarongora bakatwara muhiri wabo. Ivyo rero vyari ngo kumva yuko ngo ibintu umuntu afise ngo ari ivy'uwundi, ngo ivyawe ngo ni gwanje. Nukuvuga wewe ukurushije inguvu ko utegerezwa kubimuha canke utabimuhaye kukabuko nyene. Abantu babibi kuko batari bafise uko babigenza n'ukuntu bitwara n'ukuntu vyogenda. Hariho rero mwene wabo na sogokuru yari umuhererezi wa base wa sogokuru yitwa Kamonge. Papa wanje sogokuru wanje nawe yitwa Nkota. Basi
uyo Kamonge aritegereza abantu ukuntu bariko bararira, bari bageze ahantu ku gito citirirwa Kamonge nyene, ahantu ku kabari k'uwitwa Ntamakuriro. Uwo mutama sogokuru wanje yari umuhererezi wa base wa sogokuru. Aravyitegereza, yarashaje. Aravyitegereza arabona ukuntu abantu bajumarariye n'ibiki, nabo ukuntu b'abanyamazi bagiye baradundadunda. Aravuga ati ngiye kubakorera akazi. Ashaje pe. Avuze ati ngiye kubakorera akazi, yaragiye, sinzi iyo yagiye ngo gucurisha amashoka, ubu tuntu bita ububezi. Hanyuma aragenda ararondera imyampi n'imiheto ikomakomeye, umwampi n'umuheto bikomakomeye kabisa, arabizana abihereza umuhungu wiwe yitwa Ramberi. Arabimuha ati uzombikira ibi bintu, ati kuko numvise ngo abanyamazi naho ukata hajya mu kikiriza hari ibintu ngo bituma ngo uteye umwampi ngo utinjira, ngo ukase n'akabezi ngo batacika, ngo nivyo birunze hajya mu bikiriza ngo hajya ubona. Ati none nagomba nzogeze, ati ngomba nzogeze nanze ndoshingira abandi ntahe ko bimeze uko. Kandi umunyamazi wewe arafise ivyiwe, mugabo ati mugabo abandi bantu ntibafise ivy'iwabo ku banyamazi. None rero ngomba nzogeze nanje nzohore mvuga ati ntibacika. B'abanyamazi baraduga, baduze yakunda kwiyicarira kw'ibarabara n'uburengeti bwiwe. Baduze yumva ikiduga kivumereye ngo n'ugwamo rwishi nyene baborewe n'imvyino. Yo ahamagara umuhungu wiwe ati Ramberi ati nzanira nzanira wa muheto no wa mwampi. Ati nzanira nyarukanira bimwe nacurira abanyamazi. Ati bavuze yuko umunyamazi atacika. Ati noye nanje ngomba ngeze niyo nabona bidashobotse mpebe. Yaraje babantuze baramurengana, wa Ramberi nawe ariko arazana wa mwampi na wa muheto na kakabezi. Noneho bashika hamwe kuri bya birabo bahora bashika kuri ca kirabo bahora bashikako, bakiba bakanywa bakagirana. Bahageze baravaho bati ugurura uduhe inzoga ibintu nk'ibyo. Wa mugabo wa mutama Kamonge yararashe umwampi umwe ucuhitana impene yari iziritse aho hantu. Baritegereze bati nibiki? Arasemerera ati ngomba ngeze, bavuze ko mudacika, ngomba ndabe ngeze ndase nongere nkate n'akabezi numve ko mudacika hanyuma mpebe. B'abanyamazi baba barirutse barahunze. Umushoferi yarabazanye ntiyumvi nta kirundi yumva. Arabaza ati bavuze ngo ikati, bavuze yuko abanyamazi badacika, none agomba arase n'umushare wiwe hanyuma niyabona mudacitse ahebe. Wa mushoferi nawe abarirutse, imodoka bataye ngaho bose barahunze. Nanzi no kunyegeza bica bigenda mu nyuma bigenda uko. Hanyuma abantu baraza baramuhendahenda umutama bati rero b'abanyamazi bavuze ko batazosubira, kandi ko ata kintu bazosubira konona ko uyu mutumba. Baba bagize nte biba biraheze. Kuhera ico gihe nta munyamazi canke umupesheri yasubiye kuza ngaho hantu canke muri iyo komine afise iyo ngendo. Noneho hari abasoda, abo basoda nabo batutse kwa ruko nyene. Noneho bakaca bihindura abo bita ngo Gatarina ngo na Koreta. Gatarina ryaribuye babomoza
yaramabuye bazanye babomoza inzu yo yazanye arabiri ari bibuye bibiri binini bacu bavuga ngo ni Gatarina ngo na Koreta bakakubwira ngo ugurura Gatarina ngo na Koreta binjire noneho baranditse bandikira uwundi mudandaza bamaze kumwandikira bati rero tuzoza kuwa kane isoko iremuye tuzosange amahera yose wayakwije ati sawa ariko uwo mudandaza rero akaba yari umuntu yahora akunda wa mutama wanje Kamonge arumva ati Kamonge yarahagaritse akanyanyaso k'abanyamazi aragenda yumva abantu bumva bati Kamonge wa mutama wawe ashari kararira bamwandikiye abagatarina ati nibyo ateye tunekaye mu bigende byagenze gute ati bamwandikiye azotegekanya amahera kandi yaravye amahera bamwandikiye ntazoyakura none ntabizi ukuntu abigenza noneho wa mutama wanje aragenda aramubwira ati hewe ati tekana ataba abantu ati ngiye kuzobabaza neza jiwe ati ngiye kuzobabaza neza nimba nabo badacika nzogeza araza wa munsi wa kane hari ku wa kane sinibuka neza mu gico gihe umenga isoko yarema ku wa kane basi ubwa mbere ataraza na wa muheto araza no kw'isoko arabwira wa mutama ati wewe amahera ntubahe wewe genda ati genda uzogende muhiri wanje aturyamane n'abana banje ati nanje nzoza ngaha ndabarinde ati mpakikishe ivyo bintu vyabo uko bimeze basi arabwira umuhungu umwe ati ngo tujane nawe ati ndaguha umuheto ataba bagabo ati tumenye yuko badatika wa musi b'abantu bari bandikiye ko Kamonge niwe yagiye kurinda iduka niwe yagiye kurinda ibotike ati rero ngomba menye ko aba bantu badacika bantu baraje basanga baratereza amaso bati yamara hariho umuntu ahicaye bati ni Kamonge kandi kabisa mwirinda kababona ararasa yego umwamparagurura kandi imyampi ya kera rero yakurikirana amaraso yakurikirana ikintu aho umuntu ari nawe waba uri ku birometero bingahe wagenda ukata urondera ahari umuntu canke ikintu canke igikoko babagabo babasoda baraza imodoka yabo barasubira mu makambi batebana ati ningorane guhera ico gihe muri iyo komine mvukamo nta Gatarina yasubiye kuvugwaho nta muntu nta mukobwa yasubiye guterurwa kuko bateruye umukobwa abantu bose baterurirwa abakobwa baca bavuga bati uriya mukobwa muteruye ava mu miryango yo kwa Kamonge baca baheba bikaca bigenda uko aha rero nagomba ndababwire yuko ibintu byo kwiyumvira yuko umuntu atafise uburenganzira ku bintu vyiwe ivyo ojewe aho ngeza nari navyumvana abasoda bakera urumva bakera ndi umwana nkavyumvana abanyamazi n'abagatarina nibo navyumvana ibisigaye ivyo jewe nakuze mbona umuntu abana ivyiwe hanyuma ubikeneye canke uwumva nawe yobikenera
akagenda akamusaba ati ndagusavye untize canke ungabire. Inyuma y'ico nta kindi kintu congerwako. Ikintu cose uza kongera ku kubwirwa oya n'ubukozi bw'ikibi, ni ubugatarina, bingana na kurya ba banyamazi ba kera bahora baterura abageni b'abantu bakabatwara iwabo, bingana kumwe ko abasoda ba kera bahora bava mu makambi bagiye mu biruhuko bakashika baterura abageni b'abantu bagashika baja kwiba bigira abagatarina ngo na Koreta.